umuntu yorobeka sivyo hako kuyorobeka wopfuma ubireka uyu munsi wagiye mu rusengero twabonye ko ufise bibiliya wakijijwe ejo tugusanze ahandi mu bindi bintu mu bisanzwe ivyo bintu si vyiza Imana ni kunzi na shetani ni kuzi uruwande nyene ni vyiza niba uvuga ngo ndi umunyavyaha yakabwiriramwo wewe kuba ko wavuze ati ngo ejo uzoza kwabya werega we nukoje udashushe tuko turajya niko n'ukuntu ibintu byose biba ku muntu canke bikorwa ku muntu canke umuntu akora bigenda bitandukanye niyo mpamvu ejo uzobona hakinyaba na hirya ejo ukabona hakinyabandi canke umudirector n'uyu ejo yahindutse kubera iki kandi buriya imitwe ikoranye gufana aho kantu uvuze ati ngo ndakwibuka ngo ahantu haraho nk'abantu hari yanyu usanga babapinga bacavuga ati ahantu haraho nka Mireille umukizwe yanse kuvuga usanga ari muri hotel kuki muri wewe hari mu hotel si jewe ndikumvuga umujya mu fana abo bafana reka nkubyira icyo umuntu akunda kuvuga ibibogaboga mu muntu nibyagira ikine byavuga Yo bura kuzi basenga medekaneze ko mumeze neza umwerere hose genda meze neza nk'ibisanzwe kujyama n'ibyatwese kuramukana kubwo ubuntu bw'Imana every day here is a stone yene nk'ibidasanzwe niyo mpamvu rero kubwabo kubera bw'abuntu bw'Imana Mimireille na Justin Nabil tubafise ngaha imbere yanyu as you see them guys ni gute umerewe mumeze neza ni gute umerewe tangura okay Oye before ko jistiri present acha kwanza hapo Mimireille kanda gutumye ku kintu kimwe kwanza Nabil yani azi utari umuziko usanzwe umuzi nk'umwanditsi wa film usanzwe umuzi nk'umuacteur reka ndakubize yo yawe ugira neza ivyo byihoze ivyo ukora yo biranangaza nari naragumbize none ndakubonye uri yawe wanje ibyo ngorera ditanje erega bisiga ubwenge kuba wahinduye ubuzima bwanje ubu sinkigira kwicuza kuko mfise wowe gakiza yawe wanipenda na marizika nikaondoka zaidi ya kwangu na mbele zako bila patara so yari bro buriya mbere ntaraza mu bintu bya film ega mu bisanzwe neza na neza we reka kwanza narinzi yuko neza na neza burya jiste rero burya inumbero Imana yaramuzaniye kwizi yari ya gospel hanyuma hindura gute yaguye acagwana amazuru wait ego wasi bibi bro kibintu no guherayo we rero ukuntu shobora kuvyuka urabona umuntu yagwiriye amatako babiguye guca ahaguruka direct umuntu yagwiriye amatako babiguye cyane kugira ngo nyene agire kugira ngo abashe guhaguruka nyene direct oya none waguye gute sinaguye karabesha ahubwo ivugira ukuri nakarura kuzi mu bisanzwe jewe nari nzi ko nzoba umurapere wa gospel ariko nabiye tuduzi ijwi gatoya ariko ubuzima buca bunterera intambwe nisanga ndi mu bintu bya film ariko sivyo byatumye ngo mpeba ngo kuririmba gospel niyo mpamvu nagira ndakubaze burya kuja muri filme nibyo byatumye utoririmba ngo uririmbe gospel ariko kuririmba n'ibindi gukora byose ni message ahubwo nuko Imana yabonye ko ncishije message muri filme niho vyogera kure cyane gusumba muri gospel ariko nta filme nimwe jista afise ivuga ibintu vy'Imana cyane urashobora kuyifata jista nta filme nimwe afise ivuga ivy'Imana cyane ni gute Imana ashaka gukora filme ivuga ivy'Imana yego sawa okay dutegereze tugiye kuyikora rero vuba ngo niyi ufashe ingingo niyo gukora ya filme ya gospel yo guhanura abantu kubazana mu gakiza none uzobikora kuko ushaka guhangana nanje canke n'Imana izoba yakurungitse wese story kandi amwibarize uzobikora rimwe cyangwa uzobikora ubuzima bwawe bwose nico hisemwo oya uvuze nzobikora umengo ndabirimwo ahubwo nzobibamwe ubuzima bwanje bwose mvugira amen ntavyurimwo none nizo dread bro ibi nibisharizo ibi nibisharizo ubwo rero Nabil yashatse gukosora Imana ukuntu yamuremanye imishatsi myiza ashayongera ko ibindi bintu none wewe ijambo ry'Imana rivuga ngo haragoye nyine abacira imanza abandi kutunga urutoki rumwe ariko zine zakugarutseho oya ijambo ry'Imana ryo ravuga ati ibitsitaza abantu nibibura kuza ariko hago uzobizana ni wazogobona ibara kandi igihano giciritse akwiriye
kandi yanambere n'akarorero kuko niwe yatanguye kubishira cyane yamaze kwikoramwo cyane jagati rero mundabiri uyu muntu ariko aravuga umviriza je sindi umukizwa na gahunda afise kuzokizwa okay so je na gahunda afise kuzokizwa kuko nta muntu umwegira panga gukizwa imana ndamusibisha zikabona peti yangu canga ukizwe nzobijamwe vyanyavyo kusunuza ngango mbesha abantu ngo je ndakijijwe kandi nzindike kundi ndaya guhinduka birashoboka bitegwa n'icyo umuntu yahisemo yaba bibi cyangwa vyiza nahisemo bibi so that's why ubifite nk'uruhara ego fam urabona ndarica keretse imana yonyine je nimba ndi mu bibi ntabwo bigira bituma akora nkubwiza ukuri nyine ijambo ry'Imana ngo hako ukonje canke nubire yego nyene donc Imana nikunda nubakazu yazi nimutakonda canke nimubire nzobadaho musanzwe Imana ikunda umuntu abire canke akonje nikunda umuntu ngo akonje yongera sasa rero nimba ivy'Imana ari gushuha urikumva ni kuvuga ngo rero buriya ngenda nk'ubu ivyo uvuze ndakwemera gukora urumva abone abakozi b'Imana tuba dushaka batahura abantu yego ngenda nk'umuntu yorobeka sivyo hako kuyorobeka wopfuma ubireka uyu munsi wagiye mu rusengero twabonye ko ufise bibiliya wakijijwe ejo tugusanze ahandi mu bindi bintu mu bisanzwe ivyo bintu si vyiza Imana nikunzira shetani nikuzi uruwande nyene ni vyiza niba uvuga ngo ndi umunyavyaha yakwabwiriramwo wewe kuba ko wavuze ati ngo ejo uzoza kwabya werega we nukoje udashushe tuko turavuga twese nanje ndiko ndibwira sivyo kubera ko iyo umuntu ariko aravuga ijambo nibaza ko uwa mbere rifasha barije ndiko ndarivuga ni ukuvuga ngo rero burya Imana irakunda umunyavyaha canke umukristo nabo bantu babiri sivyo hakuba ngo umunsi ngo ndabingo nakijijwe ejo ngo urumva wewe ntaho mpagaze ivyo bindi Imana ntibikunda rero Stone yavuze ngo jewe ndahisemwo kuba ikirara donc sinzi umwe yabivuze nivyo yahisemo wowe rero kuvyemanga ni sawa yarigiye wundi Imana izongirira impuhwe ikanzana mu nzira yanyayo yes of course Billy Graham yapfuye ari umupasiteri naho Barack Obama yaramuhanze ariko ubwa mbere yari umuntu uze kandi uyu munsi yaranditse niba mbega urukundo rw'Imana yacu baramusenze no kuvuga stop Imana ntiyabishaka ko nzokizwa fresh tu Imana wo mwijuru yangiriye umuntu tugahora uyu munsi yumvira isengesho Imana wo mwijuru ikumera gakiza genda kagusabiye pe kandi Imana ijambo ry'Imana ngo icyo tuzotwatuza n'akanwa kacu Imana izokiduha ijambo natuye Imana izishigikirisha imbaraga zayo maze imisi ndi mu bihe byo kwakira kubivuze ngo Imana ikeyima nzovyakira pe ariko vyisabira tu oya so by the way waro ndasubira ari nyene okay so waravuze rero jite nyine yuko okay guys azi mubona nga Justin na Bill kuri film ibibero mu by'umuvyeyi mwakunze sana Justin na Bill arimwo 45% y'ubwonko bw'ijya filme ibibero by'umuvyeyi nuko bimeze mi cyane gose aje mu bantu banditse ijya film no kuvuga ngo 50% niwe 50% ni Justin nani muze muranyishuza jengere nawo muze muramubwira none ukuntu mbega na Bill ndakubaza ikibazo mu mere Mike na Bill ukuntu urushaka kwitwara nk'umuintellectuel yani uguceceka sana kutavuga ibintu basha gukora yani nuko ukuntu usanzwe uteye cyangwa ushaka kumefya abantu natubwire ko yoroka oya wumva akenshi buriya iyo wifitiye icizere urumva icizere nigirira n'ikinyemerera kwivuga ibikorwa nkora byo mbashaka ko bitangura mbere yuko jewe nza kuvuga kandi narashima n'Imana ibikorwa dukoze abantu baravyakira neza bakanabona yuko tubifisemo uruhara urumva rero ikintu gihari mimi yaranyizeye ara filme yiwe ndashiramwe ivyiyumviro kandi filme imeze neza abantu barayikunze yego burya kuvuga nti narakunze ijya filme wakoze no kuvuga nti ngiye kuraba filme ugiye wavuze ko wakoze biratandukanye
cyane gose. So by the way nabi none kuko abantu basaba igice cya kabiri tucitege Mireille yari yavuze ati neza yuko yani yuko support yagomba gushira support yo support ramutse ibonetse mbega murafise yindi ideas yo tuma turonka kandi ibice bikurikira bya ibiro reka mvuge ego turayifise na Justin nabo nanje ndavuze ati turayifise kandi irenze ijya babonye none hasigaye iki kubu unya mu bibero by'umuvyeyi ikinyarwanda cari gikiya cyane kwa nuzeye mvira nk'ivyo bintu buzanye biba bikenewe filme ibibero by'umuvyeyi twako tugaragaza ukuntu umuntu aba agomba yani kuba yani umuntu wanyawe mu gihugu ibi yani gushigikira yani igihugu uko tugomba guhora bijya bintu byawe byo kuja mu amaburse ibiki ko atari ngombwa ariko nunga mu Burundi yacu dushobora kurongeraho ubuzima none nitwamara kubandanya ico gice cya kabiri ntabwo tuzokumva ari mwitandukaniro muri accent zawe muri kwa mimi yego twebwe iyo tuko turakora ikintu turacandika dukoresha script sivyo ni ikintu tuba twiteguriye neza rero accent zawe zimeze neza cyane Imana izomfasha jewe bandi n'umufana wanyu ubwo nyene nzobabwira numvise gusa accent itandukanye n'umuntu akunda oye sikucukuzana je ngamagarikiye abafana kandi ibikoko mba nakiravye urumva igikoma nakiravye usi biga Mireille tugereka tuganireka ibibero by'umuvyeyi tube turayibitse mwabitwemereye muri yani ijya inama kubera ki Nabile yani muri bajya abantu bagize atigeze agaragaramwe mu bantu bagize ico bumarira muri filme inama kandi umuvuga yani kandi umufata nk'umuntu wawe kandi ko abishoboye n'umuntu wanje kandi arabishoboye ndabisubiyemo no kuvuga ngo kubona atagiyemo nuko bitari bikenewe niko bitari ngombwa suko atari umuntu wanje kuko abantu banje bose ntibarimo ahubwo uvuze ko atarakenewe ntabwo byari ngombwa apana simvuze ngo ntiyarakenewe mvuze ntivyari bike donc novuga guteje imfasha kugeze sinzi kwisobanura nagufashe sinzi gusobanura Rabie dufashe bo yazi icashatse kuvuga kujya kuntu ibihe bidasa niko kuntu ibintu byose biba ku muntu canke bikorwa ku muntu canke umuntu akora bigenda bitandukanye no mpamvu ejo uzobona hakinyaba na hirya ukabona hakinyabandi canke mu director n'uyu ejo yahindutse kubera iki kandi buriya imitwe ikora ikoranye buriya aba director babaye benshi buri gikorwa kimwe kica kizaki kimeze neza kuru exactly Mireille ndakubaza ikibazo mbega iyi filme inama yagutwaye igihe kingana gute kugira ngo isohoke shaya ntunovuga ngo yantwaye igihe gito ariko yaranakinwaye dushingire mutanguye shooting yazo twashutinze iminsi 2 ariko harimo n'amajoro okay and I mean kugira ngo uyu munsi isohoke kuko yasohose yesterday right yasohose today saa 2 so bizigura tire yani byagufashe igihe kingana gute tournage yayo barigeze gufata aci ukwezi yari yabaye ingazi ibiri ikozwe muri ku kwezi kw'icenda nyene kwezi kw'icenda sare kibazo kiringaye ko ntakubonye Chris Izo ateri review zeonera mutoni kandi Ornella Mutoni namubonye niwe yani fondo ouverture ya firme yani ni Ornella Mutoni yarahari hajya hano niwe yarahari sana kunda kuvuga ibintu bitamuraho kandi si byiza bro muraba partner guys muraba partner Chris maze ni n'umugenzi wanje Chris n'umugenzi ari hano mbega yego none ni gute mutagize agenda cishure yego no kureka register ahubwo gusa nanje Chris sinovugira hejuru Chris genda basidu umuco bota agenda cishure umuriza mu bisanzwe bijya bintu amakosa sa ya mimi kurumva na yanera rero nayizo twisanze muri groupe barajyajyano twisanze muri groupe byo kujyajyana ntibirimo twisanze muri groupe twebwe twari duhaye ceremony nyizo apa burese gato ibyo kwisanga muri groupe ndira mvuga ibyo kwisanga muri groupe ndira mvuga awutani kwepesha hapa ibyo kwisanga muri groupe biratandukanye cyane ariko muri filme inama namubonye yani fondo ouverture ya firme ni nera azananye na shema akugura umuryango bisigura ati rero ni kandi yani uku kwezi kw'icenda nyene niko kwa kwezi nyene kwabereye yimwe system yo gutera ibi abako ari natandiko nyuma kamera nyene system yo gutera iviriza groupe yarahabaye twisanga muri groupe uri kurumva twisanze muri groupe bavuga ijambo rivuga ni ntitwifuza ko abantu benshi babimenya meme no mu bakinyi ba film ariko mwebwe turifuza ko muhaba kuko twebwe burya hariho gukorana ibikorwa
uriko urumva hariho n'ubucuti ico kintu n'ibintu bibiri bitandukanye. Okay, ndabagire Mimi Mireille buretse gato Mimi Mireille kuri Chris Izo buretse kwanda buretse Mimi Mireille numu actrice canke n'umugenzi kuri bo. Rero ngira ndakubwire ni yishure kwanza Mimi manzi urindije sindaheza nkiri ku bucuti ubucuti buri kubiri buratandukanye. Hari abagenzi dufise ariko ari babagenzi barengana, hari n'umugenzi yarenze ubugenzi abicuti. Ahubwo Mimi rero umugenzi arengana ndavyumvise. Ndacabivuga sivyo shatse kuvuga ndacabivuga. Habaho n'abagenzi wa mugenzi ugira n'ikibazo uno munsi mwijoro akarara kimenya abo babaho. Rero kuba tuzinanye n'abantu uriko urumva nibice bisobanura ko agaciro tuba dufise ku bantu kangana n'abandi bantu baba bazinanye. Nyine ikintu novuga nyine nakaburimvo reka umunsi wakoresheje izo nanera bazodusobanurira neza kuko je ndabakunda cyane nabo nyene barabizi. Nubona ko nyene nanera niwe yakinya niwe ari mu actrice principale mu filime yanje. Ni kuvuga ngo nabantu banje bahafi izo tuzinanye kuva kera mu buzima Borandishije ikintu nyene bo bazobidusobanurira impamvu nyene batambiye. Kuvuga ngo nivyo nagira mperezeko bobo rero bafise impamvu batoranije bamwe mu bantu bazinanye bakavuga ati mwe muhabe aba bandi nabo maybe bazobaha hanyuma kandi urumva ntibari gufata abantu bose bazinanye ngo bahaze nuko batanya. Exactly cyo urabona karo uvuze neza uvuze ni ngo Ornella Mutoni na Chris Izo ati ngo nabantu banje ariko wowe usanga utari umuntu wabo niyo mpamvu batagushize muri mungu aratera reka gusa story nkubwira nyene uri hari gihe rimwe na rimwe twitiza amaso y'imwemu abona kure tukabona nk'utu diamond ko turatse tukadukubitira hejuru. Iyo mwemu yawe rero indorere mu mwanya umviriza tuzoraba kuri mariage bitazobuhari ni mariage nzondi no muri service jewe umbiza umuntu agutumiye muri mariage ntabwo abagukunda ntabwo abagukunda nyene ibintu nk'ivyo umuntu agutumiye muri mariage ntari beka tubitegereze so ubwo rero twizere rero so guys reka ndabareke mukomeze imirimo yanyu nyene nk'ibisanzwe. Uzi ko n'ikiganiro mutigeze mutwakira tunaramutse n'abantu nta gasobwa rero reka twakire rero Mimi Mireille yamwe na nizeye na so nuse guteranya abantu ubaza ibibazo nk'umuntu akuze baza ibibazo nk'umuntu akuze kandi uraba nawe bibaza ikiganiro giherutse buretse kwanda ikiganiro giherutse wavuze gute ikiganiro giherutse wavuze gute wavuze nti inama ugomba kugira yani wagira abakunzi basenga media sivyo wabivuze neza ati ngo ridisubiriremo nyine navuze ati ntukabwira abantu bose ibintu byawe byose kubera ko umunezero wawe ushobora guhinduka umubabaro kuri bagenzi bawe yosi. Sasa rero nagiye ni conseil gratuit ntukavuge ngo bajya abantu n'abanje bashobora kuba ari abawe ariko wowe utari uwabo. Ibyo bizimana we nabyutse ibyo bibaho urumva rero uradutsinze gusa ivyo bitandukanye na twari turiko jera nuko iryamananira gutsinda gusa rero for really guys muraberanye nkubira buse ikibazo cy'ingenzi we wakoze etat civile nanje ndakubaza wakoze etat civile wakoze etat civile burya abantu bose muzinanye bari hajya ko nigeze ndabakwa arabo ntabonye naizo umviriza izo abaye umuntu wanje etasimaze kuba oya turagufise izo abaye umuntu wanje etasimaze kuba urabona Mimi ni watarahari ukurumva mubwira abantu batari bahari jewe nzi babagenzi bawe baruko inde nawe najise yarari kandi jewe nabuze umwanya twatumeranye neza urasikia kwani mutumye kwa nini roge none ibintu biba mu bakinyi ba filme nitubizi ne muratabizi anauliza nile muratabizi Yesu wewe nabivuza sizobya jewe kiriya geni zobanye neza nivyo. Okay, ikibazo basi nyuma ndababaza kugira ngo Mimi uco wigiye kwikorera kivuga ati ni none nk'ubura musejo uramuse we uvyutse ugasanga Justin na Bile nawe nyine ari kwivi abashaje ati will you marry me ego uvuga nyinshi uje babwira ko turi aba brother kanuka bro rero kanuka bro kandi rero ikibazo Justin afite ikibazo kimwe afite kumbura ashobora gukunda umuntu urabona reka ndakwereka ikintu kimwe ari ibintu byinshi Justin dahuriza ko nubwo dukundana bitocamwo icyambere ego dread
Nivyoshoboka. Yani ako azikuye byoshoboka. Azikuye byoshoboka. Izuiteka. Oya umaze kubivuga. Mimi yavuze ngo Oya nugire. bamubajije ati kiganiro kiraho Mimi wowe wifuza umugabo ameze gute w'Imana izoma wese. Yego. Zomwakira ukumumara. None utanguye kunjajinga ku dread. Kandi yabivuze ati ngo ni mu. None uramindukiriye. Erega Mimi reka ndakubwira ikintu kimwe. Bimeze kandi akubwire aho rero ugende gahoro. Yego. Fata kariro. Sha nahoze nganda baye umwanya. Nukuvuga ngo kuri ico. Aga couple gasha. Yego. Karabaye. Aza kwandika titre. 2025 iyo niyo caption oya je Mimi ndamwubasi no kora yani caption zo nizo. Nukuvuga ngo kuri ako gijiste nacabaye nawe nyene kandi aracyuye ubwenge. Mubivuga cyane. Twagiye. Oya Juste ndiko ndamutetera je ndamuzi. Juste urabona igihe Chris Izo yaterera Ivi Nera. Yego umva rero ndakubwira ikintu. Igihe Chris Izo yaterera Ivi Nera. Juste garafushe. Ko Juste afise kubora yamukunze Nera arabihisha. Ararana kubiserura. Ivyo nabwo bikenewe. Ndiko ndakubwira faiblesse yiyo kugira ngo basi uzomwiteretere. Nje kumutereta. Kubera ko azotiya kubikubwira bisinya kwanera. Muko mweza ko ni biboro bitaba. Iyo nama yawe nimbi. Umviriza ndangize vuga ni kubera ndabona uyu mungu afite ibibazo. Afise je nk'unatanga. Buriya hari ibintu bibiri tutakagombye kuvanga. Yego nkiki. Ona Mimi turakorana. Yego. Nera turakorana. Nabandi turakorana. Sivyo? Buriya rero hari ibintu bitagomba kuza hagati y'akazi. Kandi uko niko yishiye na wa musi mu cyagigani. Ega ivyo tuvuga ni mpamvu rero Mimi mpamvu yavuze ko ndi brother wiwe. Kandi ibintu imitima yacu igaragaza n'ivyo amaso yacu agaragaza biba bitandukanye. Mpamvu Mimi yavuze ko ndi brother wiwe. Yego ariko acuvuga ati ako kantu si sawa. Oya yani you got some feelings here. Oya yari joke vrem. Yari joke. Kubera ko nakabenda mukunda mara mu maso yiwe murabe mu maso we ko yanahindutse. Murabijise murabe mu maso. Twese reka ndabashimire basi kumanya wanyu. Abakozi basenga media ngahanya ikiganiro c'ingenzi mwana nakibonye yani MIREILLE yatuganiriza ibintu vyinshi biriya ahanya yani ikinya n'ikindi gihande kimwe cha Mimi yani juste kunu kosa azana ibiboro vya jog mu mikino nyene ibintu nk'ivyo yani ni numuntu uyu musi rero yari yifashe yani apana nk'umustar umwanya rahagaze nka MIREILLE inde umwana wa Esther mwana wande sozi kufasha ikibazo wewe reka ndabashimire guys mwakoze cyane kandi muraberanye cyane pe muraberewe cyane muraberewe cyane turambaye urakoze turambaye niyo mpamvu tuberewe rero ibi biro by'umuvyeyi mwavuze neza ngo kiri mu nzira Juste umeze neza urakomeye amakuru y'imisi none mu buzima biragenda cyane aguheruka kera kwezi ako shasto kubangutse ngamugiriye inama Mimi habanza agira inama mane aganaguruka kera twabuze biga kubera wagiye hariya mu gihugu kibanye ariko vraiment nishimiye gusubira kukubona no kuba ndi kumwe nawe cyane nanjye ndabyishimiye haraciye igihe urabitwana nakubwize ko ntegera urabura umwanya pe Imana ishimwe ko nongeye kubona Imana ikurinde komeza ishikira ibikorwa byawe hari filime yawe hari filime ni yawe cyane iyo mwakoranye na team cyo nzi niko ari wowe nizeye ariko ni jewe nagize mu ruhara yitwa December muze kugenda kuyirabe ni nziza sigaye ko hari vraiment murabizi we tuzere kuva kera Juste tuzere kuva kera cyane ahantu haraho ariko Imana imurinde nibaza ko yansengera nanjye namusengeye twarasengera niki cyo nzi nitwa dushaka twafukanye ngo dusenge ariko twaraturaniye amajambo gufana aho kantu uvuze ati ngo ndakwibuka ngo ahantu haraho nk'abantu hari ahanyu usanga babapinga bacavuga ati ahantu haraho nka MIREILLE umukizwe yanse kuvuga usanga ari muri hotel kuki muri wowe hari mu hotel si jewe ndikumvuga umujye mu fana abo bafana reka nkubwire icyo umuntu akunda kuvuga ibibogaboga mu muntu nibyagira ikine byavuga kubera iki wowe kwiyumvira ibyo kuki twarahuye mu rusengero imigiye kuno kose ndi umwana mubi kuri je Imana ndayo nsaba imbabazi abafana ariko urabiyumviririye nabi kuko nibanzi nkuko kandi usibye ko banzi nibaza yuko bashikuko nubundi ntibomenya wese mu buzima busabazi kuri kamera gusa sivyo ariko wewe uje kubiyumvirira ibintu by'ubupfu
kubera ko utiyumviye ko twaba twarahuriye mu rusengero ukiyumvira muri hoteli yakobwa ha bodo hari muri kanisa mutamwumva nabi ni wacu turabizi neza kandi inama mukomeze kuyiraba inama muyirabe inama ni filme inama nziza muyirabe na The Same Blood muyirabe muzirabe izo filme ziko zirakora neza cyane muri kino gihe The Same Blood iri hehe The Same Blood ni kuri FTV price 257 yandi bintu nkizo inama iri kuri MIREILLE official turabakunda cyane mwakoze turakeneye support kugira ngo tubandanye n'ibibero by'umuvyeyi turayikeneye turabakubera ko twifuza ibiki kurica n'amafaranga iminwa nivyo amavuga amajambo atandukanye n'ibyo tuba gihe navyo tuba tubikeneye hari igihe umuntu aba arivyo afise atabindi afise ariko kuba yafise nta kibazo nibadushigikire ibibero by'umuvyeyi ni nziza yigishije abantu benshi yakijije abantu benshi n'ubundi tubafitiye amastori meza mu biro by'umuvyeyi ni kuvuga ngo n'uwo yisapotinga amafaranga yiwe niyo bayataye ko ni filime ushobora gushira hajya kuri TV umwana wawe akicara akiga nibaza ko atabaye ataye amafaranga yiwe rero abayidusaba siko tudashaka kuyikora ahubwo nuko ikeneye ibintu byinshi uburyo dukeneye turabugera ko kugira ngo tuyibahe so naco gituma rero n'umusijisa zo muterera ivi bishitse nzomubera pare iryo risezerano je ngandasezeranye so bye bye bakozi basenga media murakoze usana kujya muri za twese kora mukoro kubuntu bw'Imana kwera ubwo buntu nyene none wewe wemera Imana wewe ko wiwemera Imana ku muntu ayo kukayihakanisha oya sinavuze oya navuze kuryama no kwacu kuramuka no kw'Imana ivyo urabizi oya je Imana ndabizi kwibaho umuremyi arabaho ego bijya byakuvuga byanuze bya Yesu bya ibiki reka tuje kumwicarira ndaye ko hari cyo vamo